bakunzi ba channel ya Mpagazi Burundi, nkuko mubibona urimo aradutwara, turagerageza kumubaza byinshi kugira ngo adusigurire. Aha turi muri rwa rugendo ruja i Kabonga, reka dore tumubaze atubwire byinshi naho tugeze tuhatahukirwe. Amahoro neza. Mahoro. Mwotubwira amazina yanyu? Amazina nitwa Merike Bucumi, abasanzwe ndi umwe mu mvukira ngaha muri zone ya Kabonga muri Nyanzarake. Rero iyi ni barabara tubona, twabwiye ko mujanye Kabonga aho iri ku mazi. Mwotubwira tugeze hehe, bimeze gute ho tubona ibiterwa bihari ari byinshi cyane? Nk'uko mwabibonye kuva mukiva kuri mugwa mukuru wa komine Nyanzarake, ndabona ko ibarabara rikuru ariryo twita Rene tuba mwarihevye uca muradevya gato y'umufati rya Kabonga, ariryo ryiri tusanzwe turimo ubu. Aha tugeze mu mutumba wa Gasaba twerekeza i Kabonga, ni nawo mutumba usanzwe hano rubibe n'umutumba wa Kabonga nyine tusanzwe tugira. Twabonye yuko ari igiterwa hanini kiganje c'ibigazi. Yego. Ubwo bari ibindi biterwa ko mbona mengo navyo sikirenga. Majambo make nk'uko twama twatumvise, igiterwa c'ikigazi ni kimwe mu biterwa bisanzwe bitabana cyane n'ibindi biterwa. Ngabo urabona abantu baragerageza kurima munsi yavyo, ngabo urabona ko hamwe usanga imirimo idashemeye. Nico gituma rero kubera ko byo bisanzwe bisata iganzo, usanga ibindi biterwa bitabana cyane, nico gituma ubona ari bike cyane. None ni nk'igiki ubona ihawavuze ni hehe? Mu Gasaba. Mu Gasaba hasumvye ahandi wahamagaye umuntu kuza kuraba canke ikintu c'umwihariko mubona mufise? Dufatiye neza na neza kuki vyayo biterwa imico n'ibindi biri muri Gasaba yani. Ku mutumba wa Gasaba ico tubona na cane cane nkuko twavuze igiterwa c'ikigazi, nkuko mu bisanzwe mu bizi ni kimwe mu bitunza abantu batandukanye, na cane cane nk'abo bataba bageze mu zabukuru bavuga ati nta business bashobora kuba bokora. Ico ni kimwe kirashobora kubafasha kuronka mu kwikenura muri tunaturiya. Kumbure ico ni kimwe kuko ico ugerageje kuraba amavuta ava mu kigazi, yaba ay'imise bahinguramo amasabuni yose ava mu giterwa c'ikigazi n'ibindi, ndetse n'uburovyi busanzwe buhakorerwa nuko tutari ukivuko twiko tugenda. Rero uravye urugendo tumaze kugenda tuva i Nyanzarake ukareba naho tugeze, ubona twadusigaje n'igihe kingana iki kugira ngo dushobore kuba twogerayo? Neza na neza kuri centre ya zone Kabonga kugira dushikeho, aha tugezeho nye turi ku rubibe rw'umutumba wa Gasaba na Kabonga. Ari nago rubibe ako kuzi tubona ngaho, twovuga mu ncamake ko twinjiye ku mutumba wa Kabonga. Yego, sa n'abahashitse kabisa. Aho rero uwo mutumba wa Kabonga ubu ahantu urubibe n'ikihe gihugu? Iyo raki ikorako ni rake bwoko ki? Kuvuga ngaha umutumba wa Kabonga nkuko mubibona uruzi mubona niyo limite ya Gasaba na Kabonga. Rero Kabonga amajambo make ntabwo umutumba wa Kabonga dufashe dini faso globale, umutumba zone Kabonga ehana urubibe delimitation géographique. Les zones géographiques no kuvuga yuko ari Tanzania bihana urubibe no hamwe n'umutumba na zone Muyange hamwe na zone Mabanda. No kuvuga rero hamwe na commune Mabanda, no kuvuga niho iyi niyo delimitation des zones géographiques dusanzwe bihana na Kabonga. Nkuko biri rero dusanzwe tubizi ko tubibona, no kuvuga ku rundi ruhande naho tubona rake Tanganyika nisanzwe hari. Iyo nayo twovuga byinshi ko abizi dushitse hari indani twinjiye neza usanga duhana urubena n'igihugu ca Kongo. Niko bisanzwe biri. Umva yuko aha wogenda hakurya yoshika muri Kongo neza cane, kuko aho imbere gato kuri centre hari neza na neza
rero ni boti zisanzwe zigeze kuja muri Kongo kandi ziragira agatanga n'ibidandazwa. Yego. Rero ndumva naho guha abantu bohurumbya bakaza bakahiyesitara kugira ngo bikorere ivyabo bitandukanye. Yego kuri business na hariho hose bishoboka ko opportunity yubutse ubona byo gukundira ufite ibidandazwa utwara kwa benshi bakunze gutwara nk'ibiyeri amashu amavoka ndetse n'ibindi byinshi tushobora kumenya twebwe byose birashoboka. Turabashimiye rero ukuntu umuntu yagiye mutubwira byinshi bitandukanye by'ahantu ko twari dusanzwe tutahazi. Yego twiriwe.